mu bihimba vyiwe vyirondoka umugore arafisemwo uduhimba tubiri bita udusabo les ovaires turi ngaha kamwe buryo akandi bubamfu imbuto z'umugabo nazo ziraza izirutse gusumba izindi biraza guhura na rwa rubuto bigahurira muri twa turingoti bita trompe de Fallope. Ikintu kiza kuba nuko urubuto rw'ikigabo rwashitse imbere y'izindi kandi rufise ingufu gusumba izindi ruca rupenetra indani muri rwa rubuto rw'umugore muri yawo arashobora kugira ikibazo cyo kugira ibivyimba canke utuvyimba muri twa dusabo tugaca tuza gutuma imbuto ziwe zitagira ubwoko bw'ama infection amwe ashobora gutera mu bihimba vyirondoka cyane cyane nka infection bita endometriose. Ni infection ikaze ikomeye ishobora gutuma kuvyara. Iyo tuvuze ama règle benshi bafata ajya amaraso babona atakara, ajya nayo ntabwo ari rubuto oya, ajya mu bisanzwe ni namaraso yiremaremera mu gitereko. Mu bisanzwe igitereko kiba gifite hanyuma mu bijyanye n'ubuzima bwa misi yose mu migenderanire y'umukobwa n'umuhungu. Ku muhobwa nawe naragira ubushake désir, iyo uri kurakura na cyane cyane werekeza kubaka uri mu bihe byo gukundana uteza kubona ibimenyetso byo kufisa ubwo bushake. Iyo budahari uba ufise ikibazo bita frigidité. Yaganawe TV. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV mwese mwe mudukurikirana aho muri hose, nizera ko mumeze neza. Ndaba ikaze mu kiganiro cacu, ndabibutsa ko muri umugisha kuri twebwe kuba mwaraduhisemo. Ico twabemereye ni ukububaka si ukubasambura. Ndakwibutse rero ko tudakoresha YouTube gusa, ndakwibutse ko dukoresha page ya Facebook hose aho habiri cugira subscribe kugira ngo ubandanye ubona bishasha byacu. Kibanza canye ni mu commentaire mutubwira ingene mubona ibintu cyo mushaka duhindura nuko mushaka dukora kuko atamwebwe nta twebwe. Reka renda bahe ikaze mu kiganiro cacu ni na Merveille muriko murumva. Imbere yanje fise umutumire agomba agende atuganirire byinshi bitandukanye kandi bitwubaka. Reka ndamuhe ikaze rero yidondore kuri mwebwe bashasha batari bwamubone kuri Yaganawe TV. Hamace tuyaga karibu cyane. Murakoze cyane kutoka karibu. Hanyuma jewe nitwa Epipode niyo nkuru, ndi umushakashatsi mu by'amagara y'abantu mu by'ingaburo n'ubuvuzi kama, nkaba nsangiza abandi ibiganiro bishingiye ku bibazo by'amagara hamwe no gufungura. Murakoze. Ego twama twamubonye henshi ndetse no kuri Yaganawe TV twari tumaze kumubona aho yagiye adusigurira ibitandukanye ku bijanye n'amagara y'abantu. Umunsi rero twagarutse tuje kuvugana kuri infertilité. Twari twavuze ubuherutse ku bagabo, uno munsi tuje kuvuga infertilité ku bagore. Reka rero tumuhe akanya abanze adusigurire igituma umugore abyara canke yibungenga ndetse n'impamvu zituma adashobora kwibungenga. Karibu cyane. Murakoze. Igituma umudame ashobora kwibungenga bivana n'ukuntu umubiri ukora. Niko Imana yaremye umubiri w'umugore canke w'umukobwa, kubera ko mu bihimba vyiwe vyirondoka umugore arafisemwo uduhimba tubiri bita udusabo les ovaires turi ngaha kamwe buryo akandi bubamfu. Utwo rero tubamwo udusaho, utuntu no kwita nk'udusaho. Utwo dusaho batwita follicule. Muri utwo dusaho harimwo ibintu by'uruziri liquide bita liquide folliculaire. Muri iyo liquide indani harimwo ibintu bita ovocyte ariko biza guhinduka ovule iyo bigize ibyo bita maturité. Ovule no kuvuga urubuto ruzovamwo umwana. Izo mbuto rero umwana w'umukobwa avuka arama miliyoni menshi, agenda arakura, uko akura niko zitakara gushika ku myaka 12 n'itatu. Iyo ageze muri iyo myaka ziba zimaze gutakara ku buryo abasigaranye mu 400 n'izindi gusa, 450, 500, hagati ya 400 na 500.
uko gutakara kwabaye ubwa mbere si ingwara niko umubiri wiwe ukoze. Muri ico gihe rero umubiri uca uhindura inkoro bivanye nuko haba habayeho ibintu bijanye nuko umubiri watanguye gukora inkaburamubiri zitanga urundi rutonde rushasha, les hormones endogènes, hanyuma hakaca haza harabaho ibintu vy'uko urubuto rutakara buri kwezi, ni vya bindi bita menstruation canke les règles. Iyo yibungenzeho ho bica bihagarara. Rero iyo habayeho guhuza ibitsina n'umugabo, urubuto rwiwe rukaba ruhiye rufise ivyo bita maturité, rurava muri kagasaho navuga muri follicule no muri ya liquide folliculaire, rugasohoka rukazanana mu karingoti bita trompe de Fallope. Utwo turingoti nitwo dufatanye n'igitereko. Ico gihe rero habayeho ico gikorwa cyo guhuza imibiri, imbuto z'umugabo nazo ziraza, izirutse gusumba izindi biraza guhura na rwa rubuto bigahurira muri twa turingoti bita trompe de Fallope. Ikintu kiza kuba nuko urubuto rw'ikigabo rwashitse imbere y'izindi kandi rufise inguvu gusumba izindi, ruca rupenetra indani muri rwa rubuto rw'umugore, muri ya ovile rugapenetra indani, hinjira umutwe, kuko urubuto rw'umugabo bagwita spermatozoide, rurafise umutwe rukagira n'igihimba bita umurizo. Uko nyene umutwe niwo winjira, uwo murizo usigara hanze. Izo zindi zose zisigaye zica zihinduka ibintu biza gufasha umubiri mu bundi buryo, mugo hinjira rumwe, kiretse iyo ari kaya mahasa yo mu buryo bumwe. Ubwo rumwe ro gwinjiye, uwo mutwe winjiye, muri wo haba harimo ivyo bitare chromosome. Chromosome nivyo bizoza guhura, chromosome zo mu rubuto rw'umugabo na chromosome zo mu rubuto rw'umugore nivyo bizoza guterana, bice bivyara irigiri rizoza kuvamwo ubuzima. Iyo rigiri raca riva ngaho muri trompe de Fallope, rigende buhoro buhoro rishike mu gitereko, rikora urugendo rw'iminsi hagati y'itandatu n'umunani, bavyita nidation. Hanyuma rikaca rikurira mu gakoba, agakushe kaba kavutse ku gitereko iyo umudame ageze muri vya bihe vya ovulation, hari agakushe kirema bita endometre, niho iryo rigi rikurira. Guhera kuwo munsi wa mbere gushika ku kwezi kugira gatatu tuba dufise ikintu bita embryo. No kuvuga ngo nirigi rikorira ririforma ikintu kitaragira ubuzima c'ikinyigimbe, kitaragira forme, haba hariko haravuka uturemangingo twa mbere twibanze, les cellules mères canke les cellules souches, zizoza gutuma ubuzima bushoboka. Gushaka ku mezi atatu iryo rigi riba ryamaze kugira forme y'umuntu, ya embryo ikihinduka ico bita foetus. Iyo foetus rero muri ecography bashobora no kudistenga ko uwo mwana azoba umuhungu cyangwa umukobwa, kuko ibihimba vyose byaramaze kubaho, hasigaye yuko gusa bimera neza. Iyo foetus icibaho gushika ku kwezi kw'icenda, hanyuma kwezi kw'icenda hakabaho kuvuka. Ntaza kuvuka ari foetus, aza kuvuka ari bebe, kuko yamaze kuba umuntu, byose birakwiye. Nuko bimeze. Murakoze. Ego, hama impamvu nazo zishobora gutuma rero umuntu atarondoka, ndavuga umukobwa canke umugore. Impamvu zishobora gutuma umuhogo atarondoka ni nyinshi, kumbe naza kuvuga zikuru. Icyambere, arashobora kugira ikibazo cyo kugira ibivyimba canke utuvyimba muri twa dusabo, tugaca tuza gutuma imbuto ziwe zitagira ubuzima. Nivyo bita syndrome des ovaires polykystiques canke les kystes ovariens. Iyo ni impamvu mu bushakashatsi bw'abahinga bavura ibijyanye n'ibivyirondoka, les gynecologues berekana yuko ari imwe mu mpamvu zikomeye zibuza abadame benshi gusama, kubera iyo hajeho ivyo bivyimba vyiforma indani muri za follicule, imbuto zobayeho ngo zitanga ubuzima, zimwe nizo zihinduka ibivyimba, utuvyimba. Canke iyo atizo zahindutse utuvyimba, ibivyimba bikazamo indani bigatuma maturité yazo idakunda, les kystes ovariens canke syndrome des ovaires polykystiques. Iyo ni impamvu ikomeye ya mbere. Aho kuri iyo mpamvu nyene urashobora umukobwa arashobora kugira utwo tuvyimba ariko akabandanya ibindi byose biba biri normale, aja mu règle nk'ibisanzwe, ariko afise ivyo bivyimba ntabimenye nawe. Mbo birashika akabandanya agira ama règle, ovulation n'ibindi, iyo utwo tuvyimba kumbure tutaraba ku rugero runini. Mugo iyo bimaze kuba ku rugero runini hakabaho complication, byinshi birahagarara. Mugo urashobora kumara igihe ufite utwo tuvyimba atana hamwe baba baratavyuzi,
ubona byose bigenda neza, ariko rimwe rimwe haraza harabaho ibimenyetso bikwereka yuko ushobora nko kuba ufise ikibazo nk'amaregre usanga turutonde, ibintu byo kuribwa cyane, ibintu by'amaovirasiyo ataboneka neza, kerekefu hakabaho n'amaregre asimbagurika bavyita oligoamenorrhée, ugasanga uramara igihe ujaye ikindi gihe bikanka. Iyo tukunze kubona ibintu he nivyo ntibiva misi yose ku makiste, mugabo kiste nayo ashobora kubituma. Utwo dukiste rero turabaho, nico gituma umukobwa iyo amaze gukora cyane cyane iyo yimirije kubaka ntarindire gusa ngo agware, urashobora kugira ecography ukazurara yuko umeze neza. Mbandanije n'impamvu, iyindi mpamvu ishoboka niyo bita insuffisance ovarienne, kubera ko ama ovaire akoreshwa n'ubwonko. Ubwonko buratanga inkabura mubiri ziza gutegeka ama ovaire agakora izindi. Nisanzwe ibintu vyirondoka n'uruziga urukwegane rw'ibintu vy'inkabura mubiri, hormone, systeme hormonale canke systeme endocrine, kandi byose biva mu bwonko. Aha mu gwikorerero n'ahantu hakomeye cyane, bahita muri systeme hypothalamo hypophysaire, bivaha bikamanuka. Iyo rero ama ovaire, iyo habayeho icyo kibazo bita insuffisance ovarienne, nuko ama ovaire inkabura mubiri zatanzwe n'ama ovaire n'ubwonko ngo zitegeka ama ovaire akora izindi, ugasanga ayo ma ovaire ntiyashoboye gukora inkabura mubiri ku rugero rukwiye, nk'iyo bita estrogene, nk'iyo bita progesterone. Iyo zidahari mu byo kuri vyirondoka biraba ikibazo, naho wa watwaye inda kenshi ziravayo, canke naho itovayo ugasanga kuvyara biragoranye, vya umwana afise ibibazo, amabere arabuze, ibintu byinshi kubera izo hormone zitangwa n'ama ovaire. Iyo rabaho ikibazo ca insuffisance ni ngorane. Hanyuma ikindi ni ibibazo bijanye na twaturingoti navuga amatrompe. Hari igihe benshi usanga bafise ingorane yuko amatrompe yabo aba yugaye, les trompes bouchées. Icyo ni kibazo gifiswe na benshi, kandi abagifise mu by'ukuri biba binagoye kubera usanga n'ubuvuzi bwe butorosha, ari n'ibintu bisaba amahera menshi, ama operation canke bwa buhinga bwo kuvyara bwa kijambere babwita gute, in vitro, insemination artificielle. Iyo kaya amatrompe yugaye canke afise ibindi bibazo ni kana ishobora gutuma habaho kudasama. Hanyuma ikindi ni ubwoko bw'ama infection amwe ashobora gutera mu bihimba vyirondoka, na cyane cyane nka infection bita endometriose. Ni infection ikaze ikomeye ishobora gutuma kuvyara bigorana, ifatira mu gitereko. Harashobora kubaho ingwara zifatira mu gitereko ubwazo, canke ku muryango w'igitereko aho bita kuri cordon utérus. Hariho n'abadame rimwe bagira cancer du cordon utérus, canke n'izindi ngwara zifatiye muri ivyo bihimba, muri utérus canke kuri cordon utérus, zaba zatewe na infection canke zatewe n'ibindi bibazo. Harashobora kubaho kudasama. Hanyuma ibindi bibazo bishobora gutuma habaho kudasama ni ibibazo vy'ama hormone, uko nababwiye ko byose byubakiye ku ma hormone. Urashobora kuba udafise ikibazo mu gitereko, udafise ikibazo mu ma ovaire, mu ugasanga ufise nk'ikibazo cy'uko ubwonko bwawe bufise trouble ituma hatabaho secretion y'ama hormone ku rugero rukwiye. Icyo gihe biragorana, ugasanga byanse kubyara kubera impamvu nk'izo. Kumbure nivyo novuga muri make. Murakoze. Musivye yuko ibimenyetso bimwe bigaragaza ari uko kuja mu maregle umuntu atevye rimwe canke amaregle akabura, mbega ni nta kindi kintu nka kujya mwatubwiye ku bahungu ati urashobora kuvyuka mu gatondo akabona ko akomeye, mbega ku bakobwa nta byoba bihari ibyo vyerekana? Ku bakobwa birashika, kuko narababwiye yuko mu buyabaga hari ibimenyetso vyerekana ko umuntu ariko arakura bibaho. Développement des caractères sexuels secondaires féminine ou masculine. Uno munsi turi ku vy'abakobwa feminine. Mu myaka y'ubuyabaga guteza kubona ko hari ihinduka ririko rirahaba, ukabona yuko hari ibimenyetso by'umuntu akuze uri kuragira. Hanyuma mu bijyanye n'ubuzima bwa misi yose mu migenderanire y'umukobwa n'umuhungu, ku muhobwa nawe naragira ubushake désir. Iyo uri kurakura na cyane cyane werekeza kubaka, uri mu bihe byo gukundana, uteza kubona ibimenyetso byo kufisa ubwo bushake. Iyo budahari uba ufise ikibazo bita frigidité, ni manque de désir sexuel féminine.
Ivyo rero birashobora kukorienta canke bikakwereka yuko hari ibintu bitagenda neza nk'ibintu vy'amahormone canke ibintu vy'amaovere. Iyo uriko urabibona rero ico ukora urashobora kuca ufata mesure z'ubuzima mu bijanye n'inyifato, imirire ishobora gutuma iyo désir ihaba kugira uze wubake bimeze neza, hanyuma kuvyara ntibize bigorane. Ako n'akararo ka bimwe bishobora kugufasha hamwe na vya bindi rero vy'amaregre aza araturutonde, birashobora kukwereka yuko hari ikibazo runaka ukaca uritegura hakiri kare. Murakoze. Mbega ku bakobwa bafashe bakoresheje ama méthode contraceptive bakiri bato, hariho ingaruka zishobora gushika mu gihe bagiye kuba kugwabo bakaba ingumba canke bakabura uruvyaro? Bo ico kibazo sinovyemeza ijana kwijana, ariko kandi novuga ko atari vyiza kubera yuko irya miti batanga cyane cyane nk'imiti ishobora gutuma habaho gutuma imbuto zitagira maturité. Irya miti muri rusangi umukobwa yimenyeje kuyikoresha hakiri kare, sinemeje ijana kwijana ko vyotuma atavyara, ariko hariho bamwe kumbure bihuriranye n'ukuntu umubiri wabo umeze bashobora kugira ico kibazo, nico gituma atari vyiza. Ni nayo mpamvu no kwa muganga n'abubatsi bayibashirako babanje kubigisha bakabategura ku rutonde. Rero ico ciyo miti abakobwa bafata bakiri bato ibuza gusama, mu vy'ukuri ni facteur imwe muri nyinshi zishobora gutuma agira ico kibazo naho bitama vyabaye iminsi yose. Ego. Umukobwa arashobora kuja mu maregle ariko urubuto rwiwe tuzi neza ko rwategerezwa kubanza gusha rutahiye. Mbega ivyo birashoboka? Bo ivyo birashoboka kubera ko iyo tuvuze amaregre benshi bafata ajya amaraso babona atakara, ajya nayo ntabwo ari go rubuto, oya ajya mu bisanzwe ni namaraso yiremaremera mu gitereko. Mu bisanzwe igitereko kiba gifise information yuko kigiye kwakira umwana, irigi ry'umwana. Hariho rero kushe yiforoma nka endometre, ni kushe yiforoma. Hariho n'indi likide ihaba mu buryo bwo kwitegura ko igitereko kugira gishobore kuba cyo kwakira umwana. Iyo ro bitabaye haca habaho gusohoka kutwo tuntu tw'uturikide tuza mu buryo bw'amaraso tugatakara. Nivyo abantu babona hanze, mugabo indani ikiba cabaye nuko haba hariho urubuto rwavuye muri overe, hanyuma rukaza rugasanzarira muri trompe, rukayonga rugahinduka nk'ubucafu. Rero birashika ugasanga hariho ikibazo nka kimwe navuga bita insuffisance ovarienne, cyuko imbuto z'umukobwa zitagira maturité, nivyo bavuze gusha, zitakura ngo zigere ku rugero ziba mire maturité. Birashobora gushika kandi iyo bimeze uko no gusamusanga bigorana. Ivyo rero urumva kenshi umuntu ntabimenya, byo bimenya biciye mu buhinga bw'abaganga. Ego. Tode izo ngwara izo niveau zose za infertilité ku bagore canke ku bakobwa zishobora kuba traité? Urumva navuze bitandukanye, navuze byinshi, navuze abivyimba, navuze ingwara zo mu bitereko. No mu gitereko haraba ibivyimba, le kyste fibrome canke myome canke ivyo bita utérus fibromato, ni ibivyimba vyo mu gitereko, navyo birabuza gusama. Navuze ama infection, navuze ivy'amahormone, biravugwa. Ego biravugwa. Ikitovugwa n'ubugumba nofata bwuko umukobwa ashobora kugira ikibazo cyuko imbuto ziwe zose zapfuye, kuko umubiri wewe nta zindi ukora. Mu kiganiro twagize kimwe c'abagabo narabwiye ko umubiri w'umugabo ugumukora izindi, mugize umugore nta zindi ukora, izavukanye nizo. Nico gituma hariho n'ikibazo cyuko nk'ubushobora kugira ivyo bita menopause précoce. Menopause ibaye hataragera, ugasanga amaovere yawe yaratakaje imbuto zirahera ugifise imyaka mike utaragera muri ya myaka y'ubukuru. Rero biraba traité, ikito batraité arico coba twoca twita
infertilité totale canke sterilité ni igihe imbuto zawe zose zapfuye zikabura ubuzima atana rumwe rushobora gutanga ubuzima ariko ivyo bindi byose barashobora kugufasha na babandi bafise ikibazo c'amatrompe agwaye usibye ko kenshi usanga bizimvye mugabo uwaronse uburyo baramufasha batuma bamugirira bwa buhinga bwa none murakoze. Nta bindi bintu umuntu yohindura mu buzima kugira ngo bikunde mu mibereho yiwe. Ivyo guhindura birahari kandi bishaka gusa kuri bose nimba mwibuka ivyo twavuze ku bagabo no ku mudame hari ivyo bimwe n'ibijya ariko ndongera ko ibindi kugira ubuzima butekanye butarimwo uruhagarara rwinshi kugira bitume amahormone afata urutonde rwiza hanyuma gufungura neza ibintu bituma amagara yabamera neza no kwirinda ivyonona ku bakobwa nca nongeraho ikintu cyo kwihereza ibintu bigwiriyemwo ibinure vy'umurengera bituma bavyibuha cyane umukobwa cyangwa umudamu afise ibiro byinshi biratuma amahormone yiwe afasha ivyigusama atagenda neza abakobwa barakunda isukari barakunda ibintu bisosa barakunda amata barakunda ibitumbura ivyo bintu byose usanga bakunda si byiza kuri bo usanga hari icyo byabononeye mu yandi majambo gufungura ibintu biri equilibre biri sene bikwije ivyo dukeneye atabindi bitwonona birimo hanyuma ikindi umukobwa yitegura nko kubaka arakwiye kubaho yicungera kwicungera rero nagishize mu byo yokora kwicungera ndavyite gute nuko yikontrola maîtrise de soi akaraba yuko ibihe byiwe by'amaregre bimeze neza atakajagari karimo kuko bagira ibibazo bishika bine harabo usanga baribwa cyane mu bihe by'amaregre harabo usanga amaregre yabo asimbagurika amara igihe atazi ikindi gihe ahagaruka harabo usanga bamarayo umwanya munini iperamenohe bamwe usanga amarayo iminsi 10 8 ava amaraso menshi canke hariho n'abagira ivyo bita donke batagira amaregre na gato ugasanga kuva mu akiri umuyabaga arageze no mu myaka 40 atarigera abona amaregre nk'icyo cyo ni kimenyetso cerekana yuko wewe kuvyara kwawe ni gitangaza Imana izo bigukoreye iyo ubona ivyo bidahari umva ni kibazo rero kwicungira ukabona ko amaregre ahari hanyuma mu buryo bw'inyifato psychology utegeza kugerageza ukagumana imico uruntu y'igikobwa ntiwiyonone nka bimwe wavuga vy'imiti bafata ngo ntibasame uri kwegera ingorane udashobora kumenya muri kazoza hanyuma ibintu byo kuja mu bintu by'ubushurashuzi ugasanga rimwe urahanduriza yama infection sexuellement transmissible canke maladie sexuellement transmissible izo ni ingwara abakobwa benshi bandura ugasanga ziratumye badasama ivyo nibaza ko mubizi hanyuma ibindi nuko ucubaho witeguye kubaka ku buryo utamara imyaka utaja kubaka ushaje icoro kirahambaye iyo umaze gushika mu myaka 30 n'ingahe 40 ukiri inkumi amavere yawe abari karatakaza ubushobozi bwo kuba yo tuma imbuto zigira maturité mu yandi majambo ukiri mu myaka ishoboka hagati ya 22 na 30 ni gihe ciza cyo kubaka urindiriye gusaza uburi kura provoke icyo bita insuffisance ovarienne amavere yawe uko akura nikatakaza ubushobozi bwo gutuma imbuto zigira maturité ni ibintu nk'ivyo ibindi iyo ugwaye no gusanga abaganga baba abaganga b'ikizungu canke abaganga bavurisha imiti kama mugo babikora neza bose barashobora kugufasha murakoze. Imwe mu metode yotuma abantu nk'aba bafise ibibazo nk'ivyo bashobora gusama canke kuronka ikibondo mu bundi buryo bizimvye cane mbega ministère ijejwe ivyo by'amagara y'abantu yoba yarashizeho akarusho canke kuba nka kujya yashiriye akarusho abagore bibungenze bakavyara ku buntu mbega ico kibazo coco yoba yaragifashe mu ntoki kugira ngo abamikoro make nabo bashikirwe bo ico kibazo kirahambaye numvume ngo gihava kingora kwishura ariko ngerageje ntavyo nzi yuko ubwo buryo bwashizweho bwo gufasha abo bantu bashaka kugira ivyo bibazo
abonzi bafise akarusho n'abadamu bibungenze mu kuvyara, ariko abo bandi kabisa ntavyo nzi. Ngira nanje n'amakuru notohoza mugabo sindabizi neza ko bihari, ahubwo kuri inzu kimbaza noce ngira ko ntera kamo nk'abantu babijejwe bajejwe ubushikanje bw'amagara y'abantu, abajejwe intwaro, leta muri rusangi, yuko nk'abakobwa abagore bafite ico kibazo cyo kuvyara ku buryo bisaba yuko babakorera bya bintu byo kuvyara biciye mu buhinga bwa none, ubashiriraho akarusho ko kubufasha bakaborohereza kuko usanga bizimvye. Urumva ntavyo nzi kandi nibaza ko bidahari, ahubwo nayo nciriye ko ncingira ko nsaba ababijejwe bo kumva kino kiganiro baze barayuko ico kintu bogikora ku neza yo badame bagize ico kibazo. Murakoze. Reka ndabakengurukire rero abakunzi bacu Bayaga Nawe TV, nizera yuko tuhumviye ibigiye bitandukanye, kandi nizera yuko muri ko murandika mu commentaire mutwandikire n'ikindi kiganiro mwamushaka kugira ngo ce duhamagara umubona imbere yacu kugira ngo abandanya dusangiza byinshi. Reka ndabashimire rero ntibagire gupartager kino kiganiro nimba wagikunze, musigire like mbone yuko uri intéressé kugira ngo nanje bimpe ingufu zo gukora. Murakoze cyane, tudosubira cyakwibarutse hamwe nayaga nawe TV, ubwenge ni wo mutima